Umuntu TV tubitayeho. Bakunzi bacu mudukurikirana muri hirya no hino ku misozi n'imigabane itandukanye, ndabaramukije. Ndabahaye ikaze mu kiganiro nyigisha gusenga. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe impamvu bivugwa yuko insengero zitwa imva, irimbi canke akaburi. Umutumire wacu agiye kubidufashamwo mu kutuganirira atwereka uko kuri. Impamvu yako ni Nyandwi Bosco. Ndaguhaye ikaze. Reka ndabahe mwiriwe, abandi nongere ndabaramutse bivanye n'akarere muherereyemwo. Reka ndabe imirongo mike yashobora kuguha kugira ngo ushobore gutahura igituma ivyo mwita urusengero ko ari imva. Imva ni ahandi bavuga ngo ni akaburi. Akaburi, iyo bavuze akaburi harabavuga iburi n'ibindi gutyo. Mbere yuko rero mbandanya nari nipfuje kubanza gutanga izi foto zibiri nkuko muzibona. Iyo foto ya mbere aho hejuru ni foto y'akaburi. Ukeneye kubikonfirma uze kwandika iryo jambo nanditse mu Gifaransa rivuga ngo donner les photos de tombeau. Baca aho kuri tombo mu bwinshi urashirako X, baraca baguha ubwoko bw'imva zose zihari. Iyi mva rero canke aka kaburi ubona ha hejuru, urabona kubatswe neza, kubatswe n'amakaro kandi kakaba gafise n'umusaraba hejuru. Ako rero kakaba ari akaburi ko ka kisasa, akaburi kagezweho, imva igezweho y'abateye imbere. Banyarucari canke imva zo muri interiere hariho abakoresha kwimba, bakimba baji kuzimu, noneho bagaca bubakirako akazu kagufi k'amakaro canke bagafurira uko nyene. Mugabo ku mutwe uriya muntu aho yashize umutwe, aho yatumbereje umutwe uriya mupfu yapfuye, niho baza gucumita wa musaraba. Impamvu bashira uwo musaraba ku mutwe ni kubera iki? Nuko umutwe naho ubugihagaze ari wo upfa, ugapfa mu vyiyumviro, ukagenda warapfuye, no kuvuga uri considere ko ata mutwe urimwo ubwenge bukora uba ufise. Ariyo mpamvu baca bakugereranya n'iki n'imva. Noneho bagaca bagira gute? Bagaca bafata yamva bakaza gushira umusaraba hehe? Kuri wa mutwe. Aho ni mu kaburi wimbuja hasi ugafurira n'ibivu. Noneho no ngaha aha baragushirayo, noneho bagaca bubakira hejuru, mugabo batashize ku rusi hejuru, ahubwo bamanje kugutegurira neza ahantu uja kuryama. Ariko umusaraba kenshi uzosanga bawutumbereza hehe? Ku mutwe. Uru rusengero nago nyene murabona ko gubakiwe hejuru, ruduga ruja hejuru, kandi nago nyene ku muryango, ku mutwe wago bashizeho umusaraba hejuru. Ibi rero bikogwa kubera iki canke bikogwa nabande? Bikogwa n'abantu bemera ngo iki? Kuri uru rusengero
aho onye umuntu asanzwe agomba kwemera ko uhoraho ari we muremyi w'ijuru n'isi kandi akakenera kumusenga, nuko abanza akamenya yuko kuba iyo nyubako honyene yariswe urusengero ucishemwo umurongo ni kinyoma. Nta rusengero rw'uhoraho rubaho. Ivyo tubisoma mu gitabo ca ni Yeremiya igitabo ciwe mu gice c'indwi ku murongo wa 4 harabanza hakavuga uyo muntu ahaye yerekana urusengero. Yavuze yuko uwo muntu yerekanye urusengero aba ari umunyabinyoma. Ni indwi 4 Yeremiya igice c'indwi umurongo wa 4 haranditswe hagira ngo ntimwizigire amagambo y'ibinyoma avuga ngo nguru urusengero rw'uhoraho, nguru urusengero rw'uhoraho, nguru urusengero rw'uhoraho. Atanguje ijambo rivuga ngo nubona umuntu akweretse avuga ngo nguru urusengero rw'uhoraho, uyo muntu uce umenya yuko ariko aravuga amagambo y'ibinyoma. Uwo ni Yeremiya. Ni bande bashira ivyo bimenyetso tubonye vy'imisaraba canke bubaka ivyo bintu? Ese boba arabubaha uhoraho canke abemera uhoraho canke abasenga uhoraho vy'ukuri? Reka turabe ico uhoraho abavuga ko boba bafitaniye ubumwe canke ubucuti yaho uhoraho abishimira. Tusome muri Yesaya. Ni Yesaya igice ca 57 ku murongo w'8 haranditswe ngo kandi washize icibutso cawe inyuma y'inzugi n'ibishimaryango kuko wampemukiye. Kumbe uwubatse ikintu ashira ku rugi agashirako n'ibishimaryango ku bishimaryango vy'ico kintu yubatse, noneho agaca akubitako wa musaraba, uwo ni uwahemukiye uhoraho, ntabwo ari umuntu agize gute asanzwe yubaha uhoraho. Niyo mpamvu abayuda canke abandi bantu binjira muri ivyo bintu ni abahemutse. Nukuvuga bari basanzwe bari mu nzira y'ukuri, noneho barahemuka bayivamwo baradohoka, baza kwemera kwinjira mu kaburi canke mu mva, baza kwemera kwinjira ahantu hagenda abapfuye mu mitwe. Kuko aba bantu binjira ahantu kw'iki kintu citwa urusengero nababa bapfuye bahagaze bagihema, mugabo barapfuye mu mitwe yabo. Kubera ubupfuye mu mutwe akavamwo n'impwemu, wewe acagirirwa kirya bita kaburi, mugabo naco nyene cubatse nk'iki nk'urusengero. Katubandanye ngaha hantu haravuze ngo ngo washize icibutso cawe inyuma y'inzugi n'ibishimaryango kuko wampemukiye ukiyambikira abandi ubusa, wurira uburiri bwawe urabwagura, wemeranya nabo impera, wanezererewe kuryamana nabo, ubona ubwambure bwabo. Diregitema aha uri kuravyumva, urumva ni abantu mugabo bagihagaze, bapfuye bahagaze, bemera kwishira ko umusaraba, bagihema, biyubakira akaburi kabo bashobora gukoraniramwo bagihagaze kandi bagihema, noneho umusaraba wabawudoma hehe? Ku mitwe yabo.
mbega abo bantu bitwa ngo iki iyo bahuriye hamwe barapfuye mu mitwe? Nabo bitwa ikoraniro mugabo rimeze gute ry'abapfuye. Nshimye kuzana aka kantu imbere yuko ndabaha iri somo. Murabona iyo bavuze ngo ikoraniro ry'abapfuye mugabo bagihema, n'abantu baba bakirimwo inguvu, baba bagitambuka. Ubona hariho umutwe, reka mvuga iyi sandugu y'ubwenge ibikiboneka, baba bagihema bafise amaso araba, ariko barapfuye bagihagaze. Ni nayo mpamvu baca bashima kugira umugwi. Noneho uwo mugwi wabo urabona uko bavyubatse hano, batonze umugwi, baca bafatamwo umugabo yapfuye kurusha abandi, abariwe bagereka ku musaraba hejuru ku mutwe wiwe. Iri koraniro rero ryitwa iki? Yeremiya yavuze ngo ni iry'abahemutse bakava mu nzira y'ukuri. Bavuye mu nzira y'ukuri rero, mbega igitabo c'imigani naco kirabavuga ko iki? Reka dusome murantunge Imigani, igitabo c'imigani igice ca 21 ku murongo wa 16. Mwumvirize uwo murongo muce mukompara n'uwo mugwi w'aba bantu, noneho muce musomana ririya somo nabahaye Yeremiya ngo wakoze ivyo kuko wampemukiye. Nukuvuga iyo ukora ntuba warapfuye ngo uvemwe impemu uje muri kariya kaburi ku buryo utagihema, ahubwo ubura umuntu ukomeye ugapfa, kubera abapfuye bakavamwo impemu zabo ntibashobora kugira ikoraniro ngo bikunde, ntibakorana. Urikorana naho nyene siwe wikoranya, wegeranywa n'abagihema bakakujana mu kaburi bakagushirayo uri wenyene, ntibashobora kukugerekeranya n'uwundi. Abo bantu bahwereye bakavamwo impemu ntibashobora kwitwa ikoraniro. Mugaba bapfuye bahagaze bakirimwe impemu, niyo mpamvu biyubakira kaburi gafise amadirisha manini manini kugira ngo baronke ingene bashobora kurespira, guhema. Abo bantu rero nibo baca bitwariza kubikoraniro ry'abahwereye. Nabo nabahe? Naba bari mu Migani igice ca 21:16 haranditswe ngo umuntu ahusha inzira y'ubwenge, itahiriro ryiwe ni mwikoraniro ry'abapfuye. Ubwo rero mwene wacu urumva, mwokorana mukaba 100 mukubaka uruntu rugomba rugapima imetero 6,000, mwubaka uruhwanye n'abapfumu fise urungana mutegerezwa kubaka uruza kukwira igitigiri c'abapfuye mufise muzoruhuriramo. Nimba koko bishika ibi bikaba bigira ikibanza muri wewe, urasubiramwo usome iyo mirongo n'ibindi, ushobora kuzoronka iyindi mirongo igufasha muri ivyo. Shalom. Umuntu TV, urubuga rwawe. Kora subscribe ntucikwe, ibyiza biri imbere.